murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. sawa reka ibyo guhura tubyihoze wowe mutamu wacu twemera wavutse si jewe fundere n'ukuri no kuvugurutsa reka tubyihoze ubu kazoza kacu twese ego kari mu minwe yawe ime izine kwibaye gwanje izokorera ku mategeko yanje. Vyahavuye bigenda gute? Amahoro neza John. Amahoro bwana funderi. Ego. Karibu kuri wizine. Okay, stare, merci. Ego. Amahoro neza nawe mugeni. Amahoro cyane. Asha. Nabyiza reka rero dutangura inama. Ego. Ego hakomitira kwiye. C'est vrai. Ego. Funde. Ego. Jewe rero nka president wa comité de gestion izine. Nagira mbazira kwikaze kwizina ry'abanyamitahe bose. Bon, urakoze. Sange wiyumve. Urakoze. Ego. Mbere hariyo nje ngira ko nibutsa ko funderi ari we yaguze imitahe yose yamariza. No, oui, c'est vrai, c'est moi. Ari nayo mpamvu rero giye kubana natwe muri komite. Hemwe twarabonye ko aramubwiza atunga bushitse kweri. Ego akwije ibisabwa. Uwo ni mwenyema. Ego. Bon, navyo ni vyiza kuri izine yacu ikeneye umutahe munini. Sibyo ngira ngo iteze imbere ku mufuko twese. Ah oui. Mbere ni nayo ntumbero tugize no nama kugira ngo twige ikibazo cingine tworonka abaturangura ifi kugira ngo zisohoke ku bwinshi. Ego. Bon John. Bon urabona ndi mushasha muri komite. Ego. Vyomfasha ndondoreye neza kibazo ko kimeze. Heza kavyumva? Très bien. Ego. Urumva kweri imeze ngo. Dufise muri stoke dufise amafi menshi cyane gahurizi. Rero dukeneye baza kuzirangura ndetse bashobora no kuzishora no hanze. Iyo ni petit problème. Mura kurutsinga gusa ndababwira zinanye na benshi cyane muri Empo Exports. Kandi bicaranye imitago nyine baca batangura. Yego baca bakora. Aho je numva ari sawa. Oui, c'est bon. Gusa ikibazo gisigaye ningena abagenzi bawe binjira ngaho kuri izine. John, baye nkafunde. Iyo ni petit problème. Tuzobazana kugira kama tuzana abandi. Ukuvuga none yakora icyanditse. Iti ni sanzwe se mategeko ikorera ko muri bene ivyo. Habona je sinzi byari bifashe. Ivyo twe turafise manuel de procédure. Nayitegekanya ko dukora appel d'offre pour manifestation d'intérêt. Yego, OK, c'est bon. Oya John. Iyo manuel banza mushire ku ruhande. Yego. Jewe nka actionnaire principal. Izine ni gwanje. Ego, hajya narayiguzereka. Nije menya abo nkoresha rero. Nivyo. Uyasigaho funda. Uyasigaho. Iyi zine soko ikora. Namaza ntiyigera akora uko. Ivyamariza rero ndakubwira. Byajanye nawe. Honyine ga John. Ijya mitahe. Impu burenganzira bukurongora komite. Wewe ubu rero uri nk'icegera ciwanje. Nuko biri funde nkamubaza. Wewe watowe nani? Oya. Je ko nashikijwe amabanga inyuma y'amatora. Urongora gute abantu batagutora? Erega nitiko turaharira. Nabamenyesheje kandi nahejeje. Ego nuko inka president n'umushasha w'ikomite kububasha mpabwa n'umutahi wanje munini. Oya. Suhuko. Umviriza funde, umviriza. Wewe nyumviriza hubwo. Umviriza jewe. Ikibazo nacumvise. Ubu rero ni mutahe. Ejo nzobaha liste y'aba exportateur. Oui. Umva. Rindira twari gitangazo ucuri baha. Azana amadosiye yabo bahiganwe. Abo zosanga bakwiza ibyo izini saba siko. Tubama konta. Ikirenze ico gafunde ni urusaku. Yego. Ukurikiza amategeko. Yasha nivyo bituranga ngaha kuri izine.
ico mwibagira rero nuko mfise umutahe munini kubasubira byose kuko ari jewe mfise ijambo ryanyu no oya ica amategeko atugenga avuga nico gishira kaburungu kuvyo twiyumvira byose rero wumva amategeko avuga ko aba guhiganwa ibyo rero ntibibaho kubehera muntane n'induru zoca nkuramwo hanyuma ndabe hayo mategeko yanjye azobafasha. Kade heba utabuye umuntu uryamagaye kuva kera burya namwumva yamara wibuke ko twari ku gikorwa nandindire shano umunsi mino. Halo uko sawa? Ego ni sawa. Hewe inka yanje rire kuvyara rero nari muri vyo nico gituma natevye kukwitaba. Nisisikii unasema nini? Nambi ni mama Kadede tunaongea. Ego ni jewe urinde tuvugana. Mimi ni kolege wako wa mu administration bugo. Yo hewe rindira gato ivyo uvuga sindavyumva. Gaso nyitabira hewe je nta kinyabugonzi. Allo oui nataka kuongea na mama Kadede. Nambie unataka nini? Tuko pamoja na Kadede hasikii lugha yako. Sikia. Mimi ni kolege wake wa administration ya bugo. Ule mugenza wakora mu bajejwe intwari bugo. Sasa unataka kumwambia nini? Mwambie kama ni mtu yuko hospitali. Sasa ametoka mkoma. Anasema eti ni wa uko Irusangi. Ngo hariho umuntu mu bitaro ibugo yavuye muri koma ababwira ko ari umunyarusangi. Yo Irusanga amajahe. Oya mubaze ko yashitse aho mu bitaro twumve ko bavuye mu kambi y'impunzi. Anasema eti amefika kwa hospitali yae. Sikia ni watu wamemuokota. Responsable wa hospitali ndio ananiambia. Wamemuokota amepoteza akili. Ni rescapé wa bato. Yo Kade. Sa. Ngo ni warokoze kuri bwa bwato bwazi. Ngo abanyebugo bamutoye yataye ubwenge ngo rero ubuyikanguye. Yo Imana ishimwe nukuri. Uti murakoze cyane kubitumenyesha. Eti asante sana kwa kutupasha habari. Ni kawaida tu. Lakini maintenant tuwenu anataka kurantri. Inabidi mje kumchukua. Na pia madame Kadede aje hapa. Kafe. Avuze ngo yakoze cyategerezwa gukora kandi ngo wa muntu yifuza gutaha ariko bisaba ko babwira umunsi woza kumupaka kumutora akamugushikiriza. Mubwire ko nza kumuhamagara hanyuma kuko iyo ngingo sindayifata ndumwe. Kadede anasema watakupigia simu baadaye akujulishe siku ya kuja huko. Okay, hapo sawa. Sasa asante tena sana. Okay. Nasubiri simu ya Kadede anipigie. Okay. Ngurakoze cyane kandi arakwikibanuye. Warindiriye kumuhamagara rero. Mubwire turakoze cyane nawe. Yaciye akupa. Yewe kaye. Yego iranjoheye Kadede kwe. Asa. Mubwire bamunyegeze. Ntihagire icaba kuko turaronse cyabona kitomoye. Gasore. Ahubwo ndakwinginze uhore ntucire no hasi byo muntu aho vyakabereye ukuri kwa burya bwato bwazimiye kugira kuja habona. Yego Ejo Sobyasha ahubwo kuje ndatomboye banzanire zingahe gamo reka shacho ndukumenya narimwe gusa kiramenye ubwo niwe uri kurampira. Ejo bundi narakubwiye ko wihenze mu gukura umutahe wawe muri zine none rabo uri kuramvumba buba cyane shaho uzobona ko nihenze. hajya waratwinga igamuhura uzicuza kwe vuga make aho utangangarutse kuri izina ni shefu wawe. Hitwenge mweka mpewe ntwenge kwene burya kurota ni kubuntu
bandanya n'ukuri chef wanje nyene wewe ime jewe nyene ubu naha nzogutwara kandi nkahagera yo uzicuza umwanya wamaze ucurisi nazijya nzoka z'abaseruko yamarada bavuga ngo umusazi arasarira kwijambo ivyo uri kuravuga navyo nibi ubu rero urashobora kunyumviriza yego ndakumviriza ariko kumenga uje ufise amanyama menshi aya se amanyama acondo aka nagashavu agashavu agashavu tewe na jewe condo wewe nyene ivyo navyo bije gutega yemwe kwari wewe usanze ndiko ndinywera agacupa ngaho gatangura kuntera amajambo umviriza ni kenshi nagusabye witeho inyungu zacu kuri izine uranga mverero ugarukanye ivyo bintu ngaho aho ntabigarukana iyo nteze imbere umba ndiko ndagusaba icupa siba ndagisoreye nanje uzicuza ndindira ugasanga ari icumpora sinzicuza n'ukuri uzorera henda kurahiye warahimbye curibagira abarengero bene wanyu uzovura inyakamwe wewe yemwe aho ntabwo bandaremye sawa Jesse ndi kuri izine kubwo abarengero gusa ndahari kubw'inyungu z'abanyarusangi bose none ko buca bihinduka uzoca bigenza gute abaseruka hico bazogufasha umviriza jewe nta bufasha nkeneye ivyo bizohinduka uri kuravuga ikizoba nzonywa umuti Kanya ushaka twicare hajya hafi ya comptoir ego ntangorane gipenfu ahubwo asha ndanatomboye ko mpari na ekran nza ndatera akajisho ku makuru oya uyapana hari yaka biriki ifuko twicara hano bisho takubona niho vyo koroha gucungera umutekano wawe nubizi ariko gipe nawe uranyitayeho n'ukuri nawe kwemeye exagera hagize ishuba umutima wanje wagarara akomana kuri reje tasi sawa basi ntaco reka twicara hanyene ego nakane mbona atana amatara menshi yaka aha ni sawa atari udusanza birega ku identifier de loin merci serveur tuzane cyo tunywa ntuzewe kwa kundi nyene avantage yo kunywera hahandi nyene none kanyereka oui oui bon ko primasi ni dog nkuri wowe nawe gute cyane ni bon uretse ko nagukumbuye cyane nkakubura aha je suis là rero niwe mari nkumbu ashe ndazimara na je nyine bro ngo rero nagira nawe wankumbuye Chérie kutaba ego shayida ego hamukanya santé kanya oui ni kenshi nashatse kubikubwira bikanga ariko ibiki ce soir ndashaka umenye ko ndagukunda cyane genre unyemerere kuba kanyenyeri kanje kaje ujye nukuri ewe gipe nawe no Jewe uzonyica n'ukuri kw'Imana ndabikwemereye basi vya vrai Najonga ndibaza ugota wisho ndiko ndagusaba Mvize ndakubwire urumva Ofedi naje yo mukanya gaheze wabonye ukuntu nyene nigeze guhora ukuntu Ofedi harya nyene yarama emotion nayiko ndahayariza ukuntu ndagukunda ukuntu nyita mu dudetail duto tuntu nyene tutakenewe rero kandesha biri réciproque c'est vrai oh mon dieu non tangajwe niki erega urumva gipe narabuze aho ndabera kugenda bikubwira oh mon amour oui ndukuri nakubesha urante iteka ridasanzwe kuri n'ubwo ndabizi vraiment ndasaba ndabiri tariki nayo masaha tugeze uno munsi ni ntibagirwa kuri jewe nabazambereka komeza umugasana kuri gihe vraiment atari byo kubesha nukuri ndaryohewe cyane yace nanje birenze pana bisanzwe oya ndakwereka reka mpamagara umuserveur dufite comme il se doit vraiment inge gato nitago Allô Allô kanyenyeri Oui uri hehe kumengo uri mu nduru Sindi hafi mama ndahanu kandi kumwe n'umugenzi hari iki umva Oui uwo mugenzi musezere uze muhira ndagukeneye byihuta Mama yo oya nukuri kw'Imana nivyo kunda konza ubunyene mana we aho nyene kwanza ndanariska no gutaha ntevyo no munsi ntimunyugarane
twari mama nukuri ntivyokunda etanari ngaho arakurindiriye sha ivyo urukundo ubwo bizokoroha mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tube turibukanya akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago ca giti na funderi n'ikihe cigwa mukuyemwo. Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Ndikumana Oswald ari mu gihugu ca Kenya aho yagize ati biragoye gushigikira umuntu afise imvugo nk'iyo ya giti na funderi ati kuko niyizana urwanko gusa ati harageze ko twiga gushishoza iyo hageze ko twumviriza abaturuta. Lionel Mwaro muri commune Ndava nawe ati funderi niyumve ko gukorera hamwe ari wo muti wo gutera imbere ati kandi ko gukunda abantu bose utavanguye ari bwo bwenge. Nindaba Ariel mu ntara ya Muramvya ati ndateye ivyatsi imvugo ya giti na funderi ati mbega ntibaratahura ko gusenyera ku mugozi umwe ari uwo mushinge w'iterambere ati funderi nagende buke buke yibuke ko imitaya atari yiwe wenyene ariyo yahawe. Enoki Makamba nawe ati ugwaruka rurakwiye kwiga kutumviriza abantu afise inyigisho zihubishe nk'izo za giti na funderi aterega ukurikiye amabwire yabo wobaga koko ati kuko bo nibabarasukana. Reka intererano z'uno munsi tuzirangize kuri busa remeje ava mu ntara ya Bururi yagize ati abantu bafise ibintu nibo bari bakwiye kugira imvugo nziza itazana urwanko n'amacakubiri atari ko wumvise ivyo giti na funderi bayaga uba nk'utangaye atese uko bapanga ivyo konona nayo bakubita mu gahanga atakiraba niho butahura ko ubugirigiri bugira babiri. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niho mwatosomera akabazo ku gice mwejeje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira funderi niwe afise umutahe munini kuri izine bigatuma abona ko ari wafise ijambo rya nyuma mu gufata ingingo mbega yo bari mukuri sigura. Ndasubiramwo funderi niwe afise umutahe munini kuri izine bigatuma abona ko ari wafise ijambo rya nyuma mu gufata ingingo mbega yo bari mukuri sigura. Akabazo murakumvise mukamufisha umushikiriza nimutwandikire kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wawifuza kwironkera igikino muri kirukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri numero 61 ubusa 9 doheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ari rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 861 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.